nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Pasika isigaje iminsi 6, Yesu aja i Betaniya, Lazaro yari yazuye mu bapfuye niho yaba. Aho rero baramufungurira. Marita yarahereza, nawe Lazaro yari umwe mu bari ku meza. Maria afata ingero y'utuvuta tumoga neza kandi twikiguzi kinini, adusiga ibirenge vya Yesu, abihanaguza imishatsi yiwe. Inzu yose yuzura kamotera kutwo tuvuta. Ariko Yuda Iskarioti umwaza kumugura, niko kuvuga ati, ayo mavuta ni kuki batayaguze amadenariyo 300 ngo bayatabaza boro? Ntiyavuga cyo kuko yarababaye boro, ariko nuko yari umwivyi, bisubiye niwe yatwara isaho akaza ariba ivyo bayishizemo. Yesu rero ati, mureke, ayo mavuta yayabikiye umunsi nzohambwa, aboro muzokwamana, ariko jewe ntimuzomporana. Ishengero ryinshi ryumvise ko Yesu ariho yarari, baraza rero, ntibazanwa no kuraba Yesu gusa, bazanwa kandi no kuraba Lazaro yari yazutse mu bapfuye. Abakuru ba sacerdoti niko guheza bakaja baja inama ngo bice na Lazaro nyene, kuko benshi mu Bayahudi bavavanuye nabo bakemera Yesu kubwa Lazaro. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mukuzirikana aya majambo dushikirizwa muri ino ndwi nyeranda twaraye twinjiyemwo, tuze turagaruka cyane twihweza ibivugwamwo twitonze, kandi turaba n'abavugwamwo bamwe n'abandi ingene bagira igihagararo canke kiriya imbere y'ibiriko birashikira Yesu. Hariho igihande kimwe c'abigishwa biwe n'abatumwa, hakaba igihande c'aba bahisemwo kumugwanya n'inyigisho yiwe, hakaba igihande nubwo ari mu batumwa cuyu cankuriya mu batumwa ingena vyifatamwo. Turabona Petero, turabona Yuda, turabona Yohani. Hariho n'ubundi jambo ry'Imana ryavuze ejo mugabo batavuga izina rye, baravuga yuko yoba ari umwanditsi w'inkuru nziza Mariko, ngo baramufatanye impuzu, ngo yari yoroshe cyane acara yibatana yiruka ari gusa igihe bafata Yesu. Turabona yuko no mu mugwi wamugwanya Yesu babafarizayo n'abanditsi harimwo abavamwo. Tuzokumva Nikodemo ingene ahaguruka akagerageza kumwe tuvuga mu gifaransa kurezona abo bantu batwaye muri passion yo kwica. Biragoye kurezona abantu bashaka kwica, bagaca bamufuragira. Ikimenyamenya cyuko tugire Kristo, nta mugwi w'abantu uba mubi ubwawo, ni mitima y'abantu barimo. Ni mitima y'abantu barimo. Nijya migumenga twaramaze kuyishira ku ruhande, turayishira kwa kazina kuko ataciza cozana nayo ntihigera habura, kuko hose Imana irahafise ububasha kandi ihagira abantu bayo, kuko nta na hamwe idashika. Tuzobona igihugu la foule, naho nyine ugasanga nabo bose ari igihugu si bose. Harimwo ngo abakenyezi beranda, harimwo ba Veronika, harimwo bantuzenya mwatwaza umusaraba Yesu,
Simoni umunyasireni. Ukabona yuko bamwe n'abandi bose bagiri umwe wese igihagararo ciwe imbere yo kubabara kwa Yesu. Uko kubabara kwa Yesu nivyo Yesu yarababaye kandi yarikoreye umusaraba rimwe rizima, ariko arabibandanya n'ubu muri uyo muntu ababara, muri uyo muntu azigirijwe, muri uyo muntu bose bahagurukiye, muri uyo bose bita ko ari mubi, babona ko akora ibi na biriya. Kumbure ushobora gusanga ari byo, ko ku ruhande rumwe Yesu sivyo, ariko kandi ku rundi ruhande Yesu nivyo. Ese muca mukomendera umuti Yesu patera tuse Yesu ngo yarakoze ibicumuro. Oya, mugabo atwaye ibicumuro vyacu, atwaye ibicumuro vyacu. Yesu yarafashe ishusho ya bose, arafise ishusho y'umweranda nta makemwa, arafise n'ishusho y'umunyakabi, hajya ngo bamuravye ngo bakabona nta marabwa agifise. Mugabo ko ameze ntameze nka twebwe abantu, ameze rero nk'uyu musuku mwiza twumvise mu gisomwa ca mbere, umusavyi w'Imana, yamahagarikiwe n'Imana. Nahagarikiwe, ntahagaze kubera yuko bose bamwiyumvira neza, bamukunda, bamuhanahana neza. Oya, arazi uwahagaze ko, arazi uwamuzanye muri ino si, ngo Imana yamushizemwo umutima wayo ngo azanire intara ubutungane. Ingene ameze nta ruyogoyogo, ntayogora, ntagenda aratera urwamo yiyemeza. Mwarumvise ingene Petero n'abandi bigishwa twabizirikanye mu nyigisho ndoramana y'uyu munsi, abantu usanga biyemeza bihagarara ko kenshi usanga ari bo bantu ari birohori. Muze murabe ingunguru yuzuye, uyikubise ko ntivuze urwamo gose, mbwigaragara uyikubise kiratera urwamo gose. Mbere kenshi bajya abantu baguma bavugaguzwa, ukamenga hari ikirohori kituzuzwa n'amajambo ku buryo aguma avuga kugira ngo yumve ko yokuzuziwe. Ntayogora. Iyi minsi ni minsi yo kugabanya uruyogoyogo, ni minsi yo kugabanya WhatsApp, ni minsi yo kugabanya ijituma nagakoresha ibikenewe gusa kugira ngo bimugarukane. Abantu muzompamagara canke mukanyandike mukaba ntabishuye muze mutangara kuzoba rugukarana canke inzigo. Ni minsi yo kugaruka iwacu mu mutima wacu, tugaheza tukaraba ingene natwe tugira igihagararo mu bishikira Yesu ababara uyu munsi muri uyu cankuri ya hafi yacu ku nzira y'ubuzima bwacu. Guragenda aratera induru mu mayira, ntahohosha umubingo wavunitse, arazi kumva kagasigarira kineza kakiri muri wewe, naho bose abona umenga wewe akaba karabaye. Arazi kukumva kagafatira ko agashobora guhindukiza vyose akabigira bishasha. Arabishobora. Turabona ingene yabigiriye umwe ku musaraba ashimye kumwitura, agasigaye gatonya akagafatira ko akamugururira ubuzima bushasha. Ntahotora, ntahohosha, ahubwo aguma arondera agasigaye yofatira ko kugira ngo akuvyura gutumbereze mu bunini hazwa bw'Imana. Ngo arihangana, ngo gushikashikanya amateka nkuko yabitumwe. Nakajyo keza ko kumusaba kugira ngo adubwo bukomezi bwihangana. Nawe nyene harageze igihe ukamenga amagorwa, amarushwa y'isi yose yakoraniye ku buzima bwiwe. Tuze turavyumviriza guherejo ukumva yuko Yesu atera yinjira ahantu yisanga ari we wenyene. Kubo twazirikanye hamwe mu nyigisho ndoramana, rijya tiro ritera bigishwa. Nivyo bari barushe n'umunsi, mugabo ugiye kuraba iryo tiro harimo ikindi kintu kidasanzwe. Ruka kavuga ngo ni itiro ry'intuntu, ngo bari buzuye intuntu. Mugabo iyo umuntu yuzuye intuntu burya arasinzira, ntibikunda. Harimo ikindi kintu, Yesu ariko arisanga ari wenyene, kuko hari ikintu gikomeye Imana igira ikore.
kenshi Imana irakora ibintu byinshi bikomeye umenga twebwe turasinziriye, ntitwumve ibiriko birakogwa, ntitwumve ibiriko birakoreka, ugasanga vyabaye. Nijyatira Imana yasuka muri Adamu kugira ngo ireme Eva, Adamu agakanguka asanga iciza ngaho. Nijyatiro tubona rijanye na rya joro Imana yamiri kwirakoramwe ibintu bikomeye, igihe yajabukana abanyisirayeli ngo hari mwijoro, igihe ivukira muri nosi hari mwijoro, igihe azuka ngo hari mwijoro rishira igicugu. Ariko kandi biranavuga n'itiro ryo kuremerwa no kudatahura amabanga y'Imana. Hari igihe amabanga y'Imana atunanira gutahura, kamenga siho turi, ariko Mukama akatwihanganira. Nijyatiro ariko kandi rishobora kuba rimwe n'agatiro ka shetani, atari tiro gusa ry'umubiri. Gasanga umuntu yari yasinziriye amasaha 8 arenga, yariye neza, amerewe neza, mugabo batamwe kuvuga ijambo ry'Imana, turingiga ukibati y'ibintu nibiki. Ariko bazanye nk'akayeri agaca kanguka, afashe WhatsApp akayirara kwijoro ryose nakubite n'urugohe. Mwe ibyo bintu mumva ari ibintu bisanzwe. Nijyatiro rishobora kuza umuntu akumva umenga ntakiyumva nk'ibintu by'Imana. Nijyatiro ry'ibibi dukora, kamenga ikibi kiriko kiradutwara, kandi ugasigara ugikora ugira uti ntaco bitwaye. Burya haragera igihe tuzimya mutima nawe akatworoha, ugasigara ukora ibibi ufise umutima nama wawe ntubuki gukomakoma, waramaze kuba igisisire. Sinzi umuntu yabivuze nabi ngo bamubaje ngo igisisire ni ikiki, ngo nabantu baba ngo muri Masisi. Oya, si Masisi. Igisisire ni igisisire nyene, ni kintu cikirara, asigara umutima w'ubuntu, l'humanité ikamuheramwo, agakorera ikibu umuntu umenga arakinezererewe. Ni tiro kandi ryo ribi rero, ni tiro ry'urupfu, urupfu rwa kabiri, atari urupfu rw'umubiri, urupfu rwa kabiri rumwe ijambo ry'Imana rivuga ko ari urupfu rushira umuhero w'isi. Ivyo vyose Umukama yarabitwaye muri we kugira ngo aducire inzira nshasha. Murumva ingene koko ari umuntu azi kwihangana, akarindira umuntu gushika ku munota wiwe wa nyuma. Ubwo rukundo rwa Yesu twame turumushimira, nigwa rundi ruguma rudukingiye, ukabona uko zibibi, ukabona Imana ntikuranduye, gacugira uti ndagaciyemo. Ntugaciyemo, nukwihangana kw'Imana. Ni ya Mana itazimya urumuri rukiyengera, idahohosha umubingo wavunitse, ahubwo bikagukangura ukavuga uti Mukama ntakutagira ngo nyihanganire, reka nanje nigarure. Nagomba mu kusozera tugaruke kuri no nkuru nziza. Murumvise yuko, sinzi ko mwumvise ko iyi minsi twinjiyemo Yesu yarayibayemo. Mwumvise ingene Yohana tubwiye uyu munsi ngo Pasika isigaje iminsi 6. Dusigaje iminsi ngana? Ngo Pasika isigaje iminsi 6 Yesu aje Betaniya. Bari bamutumiye kugira ngo bamugirire reception inyuma yaho yazuye Lazaro. Muri iyi minsi ni minsi yo gutumira Yesu akagumi wacu. Yesu tukamubona arahayaranukigwa n'urupfu ruriko ruraza, mugabo ntaja gutumutwe muri ivyo biriko biramutera. Uyu munsi hari imvuga abakristo baharahinga ibitero. Ugomba kugwanya neza ibitero, ntuvyinjiramo, ntugenda kubihangana, ahubwo bica inyuma. Nuja no guta umwanya kuba ariko baragutera. Oya, mbere ushimuka n'abagirira neza batazi kunabizi. Yesu ahubwo akigira mu bakunzi biwe, kuko uja kuruhisha umutwe n'umutima uja mu bantu batagushaka. Araheza akagenda ururugo rwo kwa Marita, Maria na Lazaro rwari rwaramwakiriye, akaba ariho aruhukira kitegurira kugwana riri intambara ikomeye ya nyuma. Murumvise yuko muri bo Maria akora ikimenyetso cyo kumukengurukira rwose, ngo akazana utuvuta tumoga neza,
ngo akatumusiga ku birenge akamuhanaguza imishatsi yiwe. Kumwe ijambo ry'Imana ryo gutubwira ngo ntazimya urumuri rukiyengera kuko arabona kure. Yesu arabona kure, arabona ibiri mu mitima y'abantu, nagarukiriza kubona ibiriko birabinyuma. Kenshi twebwe tubona gusa ibiri inyuma, nitwitwararike kurondera kumva umutima w'ibiri imbere, dushoka tuca twihutira guca imanza. Kandi kenshi imanza zacu tuzikisha umutima burya atari mwiza, atari mwiza. Murabona Yuda, Yohana agomba kutwereka yuko ibyahavuye bishikira Yuda si ibintu byamuguye ko gutyo, oya, ni ibintu yamyemo ngo kuko yari umwivyi yiba ibyo batwaye muri iyo saho yafasha abatumwa. Abantu mutunganya amafaranga, ubutunzi butunza abandi, mwame muhagabira. Murumva yuko amafaranga yiremetse umutumwa wa Yesu, Yesu akamureka. Nta na rimwe uzobona Yesu umenga aratwawe n'ishavu ngo aranduke arandamure Yuda, jamais. No mu gihe bazoba ari 12 bariko barasangira ubwa nyuma, azomuha umwanya wose gushika wenyene ari we yigaragaje akisohora. Ntazovuga ngo sohoka, ngo mviramwo wewe uri kigwarudubi, uri gitrete, uri giki, uri citso. Ika nuko mubona ushobora no kuza aha mwisengero uje guhishano umwana w'umuntu yaje ngaha mu misa, Yesu akakureka gushika ku musozo wawe, ukamukorera ibibi mu maso akakureka, kuko ni Imana yo kwihangana kwinshi. Akakureka atari uko akurekeranye, mugabo akaguha umwanya wawe wose. Ubwo umwanya Imana impaye ubuzima wose, nzoshobora gukanguka ngo numva urukundo rwayo, nakira ukuboko impaye ngo sipfishe ubusa ukwihangana kwayo. Abo twasanga inyisho nd'Imana nababwiye nti suko umenga Imana ibirekeranye, ahubwo Imana irazi ko twese tugwa. Yesu abibwiye abigishwa biwe bose baci bihagarara ko ngo apana, ngo jewe sinshobora, jewe kameme nije ntera ruwanje, nije ndongo y'abandi nogwa gute. Rindira gato. Umuntu wese yibaza ko ahagaze agahagarara ku bwishime bwiwe, impera n'imperuka aragwa, kugira ngo amenye yuko atawuhagarara ku bushobozi bwiwe. Nivyo ugushaka kwiza kuriho kandi kurakenewe, ariko kwama twibuka yuko nta na hamwe dufise intsinzi gwacu bwacu, n'Imana itsinda mu magara make yacu. Tukamenya rero guca bugufi, kwiyubara, tukimenya nituje gukinira ku mwobo w'inabi, ariko n'igihe twaguye mu nabi tukamenya kwivyukiranya. Imana iracaduciriye inzira, tukigarura tukagaruka ku Mana, tukanka guheranwa n'inabi, tukanka kuba nka Yuda, ahubwo tukaba nka Petero yaguye habi gose, mugabo aremera. Rukaniko bitubwira ngo aremera, arahuza amaso na Yesu, arigaya, ararokorega umutima. Yesu arababwira, haranabivuga kandi twese nuko, ngo shetani yabasavye ngo ibagosore mwese, ngo ariko nabavugiye kwa data, nabasabiye. Ngo akabwira Petero ati ngo niwagaruka uraheza uremeshe bene wanyu. Imana irazi ibyo uza kugwamo mu mwanya uri imbere, mugabo gume wibuka kwikubwira iti haguruka ubandanye. Kumwe kwa Munyarwanda ati tugwa tuvyuka, ngo ariko tuze turitaye, ijuru tuze turitaye. Yesu murabona ingene ari umuzi kwihangana, akitondera ibintu, akagomba kudutwara muri uko kumviriza kwiwe, kumenya ubwa mbere kutihutira bijya biguca mu mutwe no mu mutima, naho abakubwiye ibintu byo ukabanza ukitonda, uti mbega umukama ariko akorera mwibiki,
kugira ngo ukurikire uruhande rw'Imana ntukurikire uruhande rw'ibihinda. Ibyo bintu biratugora rwose. Murabona nk'iki kimenyetso Mariya agize, ku bantu babibona hanze bamwe baratsitaye, Yezu sinzi ingene ameze, Yezu kwereka ariko uyu mugore berekana ko ari umugore ngo w'ingeso mbi, we arabuna umutima we biriko kiramukoresha. Mugabo kubera bahera inyuma ntaco batavuze, ntaco batamukinye ko Yezu akivyo byose aravyihanganira akaturindira. Ubwo turamenya kwitondera ivyo tubona inyuma, ivyo twumva n'amatwi baza kutubwira mu bwongoshwa, tugafata umwanya wo kumenya umutima we birimwo vy'ukuri, ari byo canke atari byo. Kwitwareka kwiyumvira uti mbega iyaba ari Yezu aha hantu yari kuvuga iki, yari kwifata gute. Niko rero kugerageza kuba neza muri no ndwinyeranda, kugira ngo hejuru ya vyose yaho dutsitagurika, tukihuta, tugahutagiza ibintu, tugahutagiza abantu, twame twibuka yuko ari abantu barokowe n'agaciro k'amaraso akomeye cyane, amaraso y'umwana w'Imana. Twirinde, dusaba umukama adukingire guhagarara ku vyumviro bitari byo by'imigwi yacu, kuko kenshi bidushikana ku kwica, kwanka kwakira uwundi mu butandukane bwiwe, ubuzima bwiwe ukaburutisha n'ivyo yiyumvira, ukagira itubwambere ubuzima bwiwe Imana yamushatse, ukaguma mu vyumviro vy'ikigwi n'imigwi y'abagwanyana. Kenshi abantu baruhira kwica. N'igihe utokwica umuntu ngo umushikane kuzimu, uzokumva uwo bishugira uti ntiyobona, ni bwa bwoko bubi, ni wa mugambwe w'abagesera, ni muri ya ntara y'abaki. Ivyo iyo tuko turabibamwo umenga ni ibintu biri ni ibinyene vyashikiye abakuru b'abasaserdoti, bakabona ingene Yezu agira amasukse mu butumwa bwiwe, inzigo gwanguruka jingitwa gushika naho kumwe kwa abantu bakera mu kwicana muri aya macakubiri ahitiye ngo nukwica inzoka n'amagi yayo, bagashaka kwica Yezu ngo na Lazaro aguma ari ikimenyetso cerekana yuko Yezu ari umuntu w'ukuri. Urabaho bugira gashari kuri mugenzawe igihe avuzwe neza, igihe aronse fixe, igihe agize ikintu kimuserura neza, ugasanga nawe uri kurajingitwa, ugashaka kumusivya no gusivya icyiza Imana yakoze muri we. Kumure naho utokwica, mugabo urashobora gusanga ibintu uri kuvyikira hejuru, ukagabanya ingaruka nziza icyiza Imana yakoreye muwo wita ko ari umwansi wawe, kidashobora gushika kuri iyo ngaruka nziza, ku rugero rw'ingaruka nziza cyari gushobora gushikako. Ko burya Imana irakora ikintu mu muntu igashaka kubandanya igikora mu bandi. Dusaba umukama dukingira inzigo n'ishari, ugwankwa inzigo y'akazikira bidutuma twiyica twebwe nyene, tukicira abandi, tukononera Imana, tukonona igikorwa c'Imana. Ahubwo duhimbarirwe n'icyiza cyose Imana ikora mu wundi, kugira ngo natwe mu kucakira neza kiduhezagire. Ubukiro bwa Yezu yaranguye ku musaraba ntibudupfe kubusa. Amen.